Shalom bakunzi bandeho Gospel TV, twizere ko umeze neza cyane, twizere ko ibihe ko bigenda neza cyane. Reka rero tubahe ikaze ku biganiro by'amabicano kuri Ndiho Gospel TV. Abakunzi bacu twizere yuko abatarabikora mugende mu bikore, mukore subscribe ndetse ni ku rubuga rwa YouTube mugende mufyonda handitse subscribe ndetse na sabone, maze ubihereje ugenda ufyonda hajya gukengera kugira ngo uzohere uba uwa mbere mu kubona ama video aca kuri runo rubuga rw'ino televiziyo yanyu nziza cyane ariyo Ndiho Gospel TV, ndetse ku rubuga rwa Facebook naho ugende wandikemwo wa mukorondeza rondeze Ndiho Gospel TV, maze ucufye ndahanditse suivre cyangwa follow kugira ngo bice bigende neza cyane. Rero reka tubahe ikaze mu biganiro bicano n'umwanya ka umwanya w'iganiro cinkino citwa Ndiho Gospel TV. Turagaruka ko buri gihe duca ku makuru atandukanye, amakuru y'imigwi yanyu, amakuru y'abakinyi banyu, amakuru y'abamenyeza b'imigwi yanyu ndetse n'abapresident, tubazanira abamwe mu bamenyereza, bamwe mu bakinyi b'inkino zitandukanye, z'abinkino z'umupira w'amaguru, z'umupira w'amaboko, za basketball, za volleyball, za rugby zigiye kuba zitandukanye. Tubifuriza ko muzoguma mubana natwe kuko tugiye kuba tubaha bigiye kuba bidasanzwe ndetse mu nkino zanyu mukunda n'imigwi yanyu mukunda. Kano kanya rero twabategura ibigiye kuba bitandukanye muri kino gihano giye kuba kiremesha nanje Ngabire Imana Lionel Pablo ndi kumwe n'abagenzanje, ariko tugiye kuba tuganira ku bintu bigera kuri bibiri byonyene. Tugiye tuba tuganira ikintu ca mbere, turahera ku kintu kivuga ngo mbega abakinyi n'abamenyereza kano kanya amaze ko ariko barava imigwi yabo ndetse bayisezera, ariko abo bakinyi n'abamenyereza imigwi yabo yari kibashaka. Tugiye kuba twicaye hirya no hino rero turabe mbega yuko bitegwa n'iki, kubera iki bana bamenyereza bariko barava mu ino migwi bari bakibashaka, kubera iki abakinyi bariko baragenda bagasiga amarira muri iyo migwi kubera ko urukundo bari bafisiye muri iyo migwi. Byose uza kuba uvyumva hano kuri Ndiho Gospel TV mu biganiro cinkino Ndiho Sport. Cyo tuza kuba turabira ko ni ikintu kivuga ngo mbega kino gihe tuko turaba projet y'umugwa FC Barcelona bamaze kuba bazana umumenyereza wabo yitwa Dieter Hans Flick, inyuma yuko aje kuba batsinda ibitsino byakumerane kuri bibiri, yamaze ko baza gusubirira uwitwa Xavi Hernandez. Tugiye kuba turabira hamwe mbega uno Hans Flick agiye kuzana umusaruro umeze gute muri uno mugwa wa Barcelona. Ubutumwa yagenewe n'umumenyereza asubiriye yitwa Xavi Hernandez ubwo wabuganisha hehe uno Hans Flick kwanka yuko amupresenta imbere y'abafana mu FC Barcelona kuri kino rwa nyuma. Byo bivuze ubutumwa ubwahe, amafaranga yo Xavi yahibe mu rwa Barcelona yoba agiye kuba asiguye iki. Ndio tugiye kuba turabira hamwe kirego giye kuba kiremesha nkuko nababwiye nanje Ngabire Imana Lionel Pablo. Sinza kuba nje nyine namba, reka ntangure nakire mugenzanje ibubafu bwanje yitwa Fabrice ndayikengurikiye. Ndaguhaye mwiriwe Fabrice. Turagwaye mwiriwe namwe. Yego meze neza cyane. Reka duhe nikaze abakunzi bacu Ndiho Gospel TV, duhe nikaze kandi namwe mwashe kutwakira kandi izera bizogenda neza, izoza biragenda neza hano ikino kigano Ndiho Sport ndibaza bagiye kugikunda kurusha. Kiganiro ca mbere tukoze kuri Ndiho Gospel TV cinkino cyitwa Ndiho Sport. Abakunzi bacu ubijeje iki mu byo tugiye kuba tubaha, cyane cyane abakunda inkino zigiye kuba zitandukanye n'imigwi igiye kuba itandukanye, birumvikana muri izo nkino n'abamenyereza ndetse n'abakinyi bazi nibaze baba kwanza bagende share n'ama comment baze baduha ikaze, hama kandi ikirenze ibyo byose turabizeza yuko amakuru y'inkino tugiye kubazanira bishasha buri munsi turabahaye ikaze. Ntimurangirize uno munsi neje muze mudukurikira. Nuko yitwa Fabrice ndayikengurukiye, murumva ko aje kuba aduha vyiza cyane. Turi kumwe n'abakunzi ba Ndiho Sport ndetse n'abakunzi ba Ndiho Gospel TV. Ico sabwa sikindi usaba kubanza wagenda ugakora subscribe cyangwa sabone kugira ngo bene binakubwiye ntizoze biragucika. Ndetse rero turi kumwe n'umutumire kandi keduteyiteka uno munsi bavuga ngo urugo rwiza rwagendegwa, yitwa Aberari Irishura, abandi bamunzi ku izina rya Abe Prodias. Nawe turaguhaye ikaze mu biganiro cinkino Ndiho Sport mu bwami bw'imoresha kure Ndiho Gospel TV. Ayesirika nanje ndabaramutse enongera ndamutse n'abakunzi ko badukurikirana abamaze ko batumenyera ni Aberari canke Abepo. Numva afise ivyishimo ntangire ni n'umunsi udasanzwe kuba ngeze hano aho tugiye kuba turabira hamwe amwe amakuru agenda avugwa mu mikino canke muri sport muri rusange.
tugiye kuba turabira hamwe bimwe byinshi biriko biravugwa, tugiye kuba tubasesangurira hamwe mu makuru. Nta kindi no basaba atari uko baza kuba badutiza amatwi ndetse banadutiza amaso, kuko twamaze kuba tugaragara neza cyane ku masanamu meza cyane. Nishimiye kuba ngeze muri Ndiho Gospel TV. Ndabasaba abari kwadukurikirana bagende bakore subscribe canke share, ibintu bizo gukomeza bigenda neza. Anizera yuko tuza kubana mu bihe bimeze neza. Nuko Aberare Abepro ati ameze neza cyane, ati kandi afite ibyishimo byo kongera kuba hano hantu. Birumvikana ko iyo umushitsi mwakiriye neza arisanga nkuko ari muhiri wabo. Nuko rero ntako batevye kadukoreshe umwanya ducunguze umwanya umwete. Kino gihe amasezerano ngo inkino zamaze kuba zirangira, umwaka w'inkino wa 2023-2024 wamaze kuba urangira, ariko inkuru yatangaje batari bake cyane cyane ino weekend yamaze kuba irangiza amahiganwa. Twovuga higanwa rya La Liga eSports muri Espagne ndetse n'ihiganwa rya Serie A Italia ryo mu Butaliyano, mu gihe umwe menya ko byari byararangiye mu Bufaransa, byari byararangiye mu Ndwiheze, mu Bwongereza byaranganye naho nyene ndetse no mu Budagi. Ino weekend rero yasize amarira, novuga ngo heza amarira muri gice Espagne kubera mu kibuga ca Santiago Bernabeu, aho uwitwa Toni Kroos umudage karasezera abafana. Tubona abana baraturikisha bararira, abafana bararira. Tugiye yandi hano uwitwa Xavi none karasezera, ariko we yamaze kuba vyanga ko yari karirukanwa. Mu Butaliyano uwitwa Stefan Pioli karasezera ndetse n'umukinyi we Simon Kjaer, kongeza ko witwa Olivier Giroud bariko barasezera. Sabo bonyene bari bese ko barasezera. Uwitwa Kylian Mbappé none karasezera muri finale ya Coupe de la France, cyane cyane bariko bakene n'umugore Olympique de Lyon. Nyuma gutsinda ibitsindo bigira kuri bikuri kimwe, nawe yaje ko basezera avuga ati bye bye abafaransa, ati niwo match ya nyuma nkini umugwa Paris Saint-Germain. Ariko ndahera kwande gwa Fabrice Ndayikengurukiye, kino kintu kirakomeye cyane kuko nitwe tuherutse kubona umukinyi cyangwa umumenyereza yikura mu mugwi agasezera. Nivyo twarabibonye kuwitwa Philippe Lam, twarabibonye ko bagiye kubatandukanya witwa Jagger Kopenhagen nabikoze n'umwaka, ariko byabagaki. Ariko no mwaka tubona kumenga vyaje vyihuse cyane, vyere ko batari bake. Benshi bariyumvira ati kino kintu kirategwa n'iki, ko tubona football umupira w'amaguru ugezaho benshi bavuga bati ni umupira w'amaguru ugeze haryoshe, ariko banze ko bavuga bati tugiye kuba turasezera bino bintu. Kubwa nka Fabrice urabona bino bintu biko birava kuki, amyeza barasezera, abakinyi barasezera, amarira benshi bakarira, bamwe bavuga ati namarira umunezero. Kubwa birava kuki Fabrice? Umuntu wa mbere yantangaje cyane ni uwitwa Toni Kroos. Abandi bobo uravuga nka Xavi, wewe ubwa mbere yarasezeye, barasinze ivyo bavuganye na president wa FC Barcelona, mu nyuma baremera, mu nyuma kandi birahinduka birangira bamwirukanye. Uyo onye urumva biragoye cyane. Mbappe nawe byari ibintu yari abumva byarategwa kuva kera, ariko uno mwaka niho bikunze, ntihashoboye kumva yuko yova muri Paris Saint-Germain. Umva umuntu wa mbere je kubwa ntangaje n'ubu nkaratora inyishu nziza ni witwa Toni Kroos, kuko wewe bavyavuga yuko agira ngo yongerezwe n'amasezerano kandi anagumeho na equipe yo kari yamushaka, na equipe yamushaka haguma. Ariko tuzakurije turavuza ati uyu mwaka niho wanyuma jewe ngumye muri Real Madrid, ndahagaritse by'umupira w'amaguru, ubwo reka turekera abandi bana baze babandanye. Ariko jico nibaze ico bivako, je sinzi ko nabari umushara muke, ariko nanje ubwanje sinabitahura neza kubera yuko ni ibintu biko biratangaza abantu benshi, ubwacu nako biracadutangaza ngo ntituraronka inyishu nziza. Fabrice ukira wonyene ko witwa Toni Kroos. Toni Kroos ni umukinyi ndibuka umwaka uheze, ni umukinyi yasa no kwingubu ziko ziragabanuka. Uko abantu barabyibuka akiza muri equipe ya Real Madrid, yaravuye mu gwa Bayern Munich mu Budagi, ariko ibihe yagize cyane inyabutatu yo hagati mu kibuga ntibagirwa. Witwa Toni Kroos, Casemiro ndetse na Luka Modric yatumye abantu babakunda cyane. Mu nyuma witwa Casemiro aragenda, ndetse Luka Modric yarakiri ngaho, ariko arasubirizwa buke hakazamwe witwa Fede Valverde, hakazamwe n'ukiri yari hajemwo witwa Resho Ameni, kongeza kwitwa Eduardo Camavinga. Aberard umuntu aca yibaza ati Toni Kroos ivyo yakoze umwaka weze Pep Guardiola amwifuza, ariko Toni Kroos nta gusohoka. Umuntu akaca avuga ati ni ryabanga ry'abadagi kuko vyakoze na Philippe Lam, nimero 2 w'ibihe byose wa Bayern Munich, yagiye abantu bakimunyotewe, kunza ko bitwa ba Schneider bose bagiye abantu bakibanyotewe. Aberard umuntu aravuga ngo nyimba tuzi ko igihugu cy'Ubwongereza
ari abantu bakora ikintu ukabona ati muri equipe type bakoze batuye abantu ngo bakoze cyane abashininze atakuvuga ngo nuko bashaka visibility atakuvuga ngo nuko bashaka naka avuga kubera ko ari umustar. Hari ikindi kintu kivugwa ngo abadagi n'abantu bari ruri n'abantu iyo bateguye ikintu n'abantu batagira sentiment kandi bagakora ikintu mu mwanya wacu. Toni Kroos twamushya muri urwo rugendo rw'abadagi umwaka uheze yarakoze ariko abona ko yagabaniye urugero rwiza aravuga ati ngiye kwitanga nkora umwaka naho kugira ngo nzoshike umwaka uza abantu bakinyifuza amadikishaka cyangwa yisezera kugira ngo aho nambariye aho naterewe amashugwe sindahatereka ivyatsi. Navuga ko Toni Kroos yaje kubasezera abantu bose nk'igitangaro ndetse ubwo Toni Kroos yaje kubafata ingingo biboneka yuko n'abana biwe baje kuba batangana mu bandi. Toni Kroos rero tugende kuraba ubwo yageragira kariyere ziwe z'umupira w'amaguru numwe mu bakinyi batanguye kwerekana ko afise akanyeri gabo, numwe mu bakinyi baje kwerekana ko ari wa mukinyi afise buri kimwe cyose ashobora kuguha mu kibuga, ashobora guhindura urukino ndetse akanaguha umusaruro warukeneye n'ubwo umwanya wari wo wose. Toni Kroos mugende murabe uko yari karakina muri Real Madrid, numwe mu bakinyi uza gusanga ahubwo yitaho cyane umusaruro wa equipe gusumba individuality. Toni Kroos uriko anarabana kayite ziwe zo gukinisha abakinyi bagenzi we wasanga ari wa mukinyi afata ingingo akavuga ati uno munsi ndabona ko situation muri Real Madrid yangoranye, igitsino cabuze izo kazi zo kuvamo ibitsino zabuze, reka rero nanje ngirageze ndabingene nshobora gukora nk'umukinyi kagashangement de côté ndavuga guhindura impande n'umukinyi ari buryo shaka gutera umupira ibubafu kandi ugasanga arashize wa mukinyi canke bimwe bahora bavuga ko byari bifise Lionel Messi, ugasanga umukinyi arafise Corianti Baro igashika aho yashaka guhipigera. No musi Toni Kroos nawe yari mu bafise iyo karite. Tugere turabe ibyagiye biranga Toni Kroos ni uza gucubona ko ari umwe mu bakinyi ajejwe gukorera muri collectivity. Toni Kroos no musi yakiniye Real Madrid inkino zigera ku majana na 46 amaze ko batsindira itsindo bigera ku 28 ubwo nyine amaze no gutanga pass decisive zigera ku 98. Urumva ko umwe mu bakinyi yagize participation y'ibitsindo byinshi birenga 120. Toni Kroos yagiye aca mu migwi myinshi akagenda arerekana ko ni wa mukinyi n'ibiburi afise buri kimwe cyose cyora gutanga muri equipe. Muri Bayern Munich yarabigaragaje kuko yaje kubashimwe na Real Madrid hari mu mwaka wa 2014 yakoze saison nziza cyane ya 2011 ubwo Bayern Munich yaje kumara Champions League zose inkino 11 idatakaje n'ukino na rumwe. Ni nayo equipe Bayern Munich imaze kwandika mu mateka kuko muri UEFA Champions League niho mugwa mbere wonyine watwaye igikombe cya UEFA Champions League datsinze. Ico gihe Toni Kroos yarameze neza. Tugende kuraba mu mugwi yari yakijwemwo wa Bayer Leverkusen nawe yari yakinyemwo inkino zigera ku 43 atsinda ibitsindo 10 anatanga pass decisive zigera ku 13. Yaje kuba nakina mu mugwi Bayern Munich ngarutse nyuma gato ubwo yakinyemwo inkino amajana 247 atsinda ivyo bitsindo 49 anatanga na assist zigera ku 24. Bivuze ko Toni Kroos ni wa mukinyi afise za karite zibiri canke zitatu zirenga mu kibuga. Araza kuba atanga iyo assist canke umupira uvyari igitsindo canke araza kugutsinda ico gitsindo. Kandi twaje kuba tubona muri Real Madrid afashishwa cyane rino mumenyeza Carlo Ancelotti akavuga ati no musi Toni Kroos ndamuhaye gutera izo kona kick y'amipira iva mu furuka cyangwa no musi ndamuhaye gutera zino free kick ajya makufura batereka abahana umupira. Urumva ko ni wa mukinyi yaje kubasezera Real Madrid birabatangaza eko sinjidikanya ko ashobora kuba yari yatanguye kubabwira ugambira ariko urabona ko n'ibinyamakuru twe twatangaye mu bandi turavuga ati uyu mukinyi Toni Kroos nubwo agiye kubasezera yaragifise byinshi afashe. Gusa bero kiraho nyene ikintu uko kiba kimeze nuvuga ngo Toni ni umuntu umwaka yari karavuga ngo wavuze neza ni Ancelotti umunyezawe yavuze ati umwaka ugitangura twari twiteze yuko turagumana Luka Modric cyangwa turagumana Toni Kroos ngo umwe mu wasaza aragenda kuko yari bari muri mediane irimo abakinyi benshi bafise Aurelien Tchouameni bafise witwa Eduardo Camavinga bafise Daniel Ceballos bafise umusore yitwa hambavu yaho hari umusore yitwa Brahim Diaz na warahaca Arda Güler na warahaca bariko barabona ngo nyimba je uri Toni Kroos ntambone ivyo Fred Valverde ari karakora cyane mu mashuti turibuka ko mu ntango z'umwaka Mwiza yaravuze ati natakwiza ibitsindo 14 ndahita ntabura imango ikiranga cyangwa lisansi anje yo kumenyereza. Umuntu akavuga ngo eske Toni Kroos yoba agize kano kantu kubera ko gutinya ngo ninguma hano Arda Güler amaze kuba kwiza ibitsindo 6 mu match aje nkabona yuko uno mwaka nakinishije mu gihe Luka Modric yicaye
nkava muri kamodica kinjira nkabona yuko hari abantu nakogwa ko ureresho wameni kugira ngo basi bamurondera ikibanza bamushira mutima wa defense aho hari hagufu umuntu yitwa Fred Valverde yakinye sezo yose kandi muri ya McLaren Fabrice Manacha yibaza ngo mbega Toni Kroos ubwo ni afashe decision nziza gusumba uwitwa Sergio Ramos gusumba uwitwa Cristiano Ronaldo Santos Aveiro kongeza ko umuntu mwito Karim Mustafa Benzema na Casemiro igenda ryabo bagabo banenda kubwiye n'abantu bakora ibiza Madrid n'abantu babaye abasari muri Madrid tuvuze CR7 ama Ballon d'Or yatwaye muri Madrid barayibuka bikombe yabahaye Benzema Sergio Ramos niwe kizigenza ashobora kuba ari umukinnyi kina mutima wa defense amazigira yibagiye kongeza ko rena Casemiro wabaye muri yenya utatu nakubwira yo mu hagati mu kibuga umace yumvira ngo bo uko bagiye n'abantu Benzema bafuye yuko ashatse abonye amafaranga menshi muri Arabie Saoudite muri yo mugambi wa hariya muri Arabie Saoudite Casemiro nawe nyene nawe ne yaguzwa yashatse amafaranga menshi ukaje ko Sergio Ramos bafuye kontra Ramos asa imyaka 2 Perez akamuha umwaka umwe CR7 nawe yasaba amafaranga asumba Messi ahembwa yavuze ati je kubera iki mugenda ngiro Lionel Messi amuhaye amafaranga angana guca nanje ndimana amafaranga nukuvuga ngo abo bose bahurikiye mu kintu cyo kuvuga ngo bakoze vyiza ariko bagenda nabi Perez banamagirije ngo urumu pereza mwiza ariko ugusezera abakinyi kwa ati umuntu yobinegura cyane umace yumvira ngo Fabrice ikintu Toni Kroos akoze cyo gukora umwaka utari mwiza umwaka uheze akaje akora umwaka mwiza akaje avuga ati reka rero ngire hano hantu abantu bakinyeneye kintu cya Toni Kroos ko kivuga ko akoze igitangwa cyane bakoze bagenzi we ndavuga babaye abanyabasitani muri equipe ya Real Madrid banatwara ikombe bya Champions League bitubyikurikira Jendi baza yuko ukuri Toni Kroos ikintu akoze ni navuga ati kubwanje ni ciza mashaka kumbaza ati ni ciza kubera iki kubera yuko Toni Kroos cyambere ni umuntu agiye akinyotewe n'abantu ni umuntu n'ubu nubwo bavuga ati ndisubiyeko ngira nsubire mu mupira nta ntiyobura umugongo kandi nakandi bagide ubwanye nayo mwaki yo nyene uvuga ati ubwo urakoze reka tukongere ubwo n'umushahara usanga bamwongerereje kubera agiye afise nivo nziza yatanze ibikwiye kandi n'abakunzi b'inkino bari bakimukeneye bisigura yuko Toni Kroos ahagejeje canke uko warumajije yuko agiye bakimukeneye canke agiye gute ndetse nafashe n'ingingo nziza agiye nafashe ubwo afashe n'ingingo nziza kuko ahevye umupira n'abantu bazogumiza mu mutwe ko Toni Kroos yagiye ari umujwere mwiza kandi yagiye neza no mugo yari arimo waramufashe neza unamusezerana neza n'abakunzi b'inkino banamufatana neza ndetse n'umuryango nukuri asezeye neza ahubwo n'abandi bajere bamurabireko Fabrice na Berare hakana bahora baririmba kera barekeje umugeni ngo ugiye bakigukeneye ugiye bakigushaka niko Toni Kroos yakoze kuko nako barize imagine umwana ari hagati y'imyaka afite nk'imyaka 5 arakora muzi bakari ati uko biri kose ino stade yose yahagurutse cyangwa ikira kugwa papa ariko hari ikintu abantu banakunze cyane bakorako Toni Kroos yavuze ati ndi umwe mu bantu bazi kugera ibishobisho agisozi yakoroye yari muri podium y'ibikombe tunazira ngo Berare Toni Kroos agiye kuba ntibarwa muri equipe ya Real Madrid nkuko umuyobozi wabo yayivuze Florentino Perez akavuga ati Toni Kroos ahazama ari muhira ariko uko byabaye twibutsa abantu yuko Cristiano Ronaldo Santos Aveiro CR7 mu mfunyafunyo n'ubu perezida wa Real Madrid afise ideni ry'uko ataramusezera birava kuki uko yagiye ko bavanye ntibari babyishimiye biranavuga ko hateguwe match y'umugore wa Madrid n'umugwa wa Al Nassr mpamvu igice kimwe CR7 yambara imayo ya Madrid ikindi gice yambara imayo ya Al Nassr ivyo bintu bivuga ngo Toni Kroos nyimba hazongera igihe Madrid kavuga ngo turashaka nko umwe mu legend baca nk'umukinnyi yabaye igihangange aza guhabwa akazi nko tubona ba Raul Blanco bariko barakora mu Zinedine Zidane baragarutse barakina baranamenyere Zizo Zidane nawe yarahaciye hambavu y'abakinyi baba legend Toni Kroos ashaka kuzohabwa umwanya ariko Abera umuntu ashavuga ngo Toni Kroos tumwitege mu bikurikira ko agiye kumumenyereza
tumwiteye hagiye kuba hafi ya Madrid kuko abantu banavuga ngo hey Toni Kroos ntazigira aja kure ya Madrid agiye kugura nk'inzi Madrid yibereho hanyuma abe mujya munezero yamare hafi ya Madrid ndetse agumize ku mutima nk'uko ari equipe yakoreye cyane bekanagenda neza cyane. Lionel ndiko ndaraba Toni Kroos mugende murabe muri Real Madrid yose niwe mukinyi novuga ko yarasigayemwo afise amateka gusumvya bajya abandi bakinyi bose. Uno musi Toni Kroos yarasigariwe mukinyi afise igikombe ca Coupe du Monde kuko tubiyukanye ko yaje kuba twara Coupe du Monde ari kumwe n'Ubudagi hari mu mwaka 2014. Toni Kroos rero yarabonye ko buri kimwe cyose yarakirose kuko kuba uri umukinyi ukaba ufise UEFA Champions League zigera kuri 5 akaba afise Mondial de Club akaba afise za La Liga akaba afise za Bundesliga nimwe mu hakinyi yamaze kuberekana ko kubwiwe nta sigise nimwe atarakora mu mupira w'amaguru. Tugende turabe rero uko ico waruvuze cha Florentino Perez uko basejura mose bagiye banyinyuranye twarabibonye ariko uno musi kandi Madrid nyimba ariyo igifise imiryango yo kugurira abantu baciye bakagenda neza. Zinedine Zidane, Toni Kroos abo bose bacafisa amahirwe. Zinedine Zidane yaraje abicegera ca kabiri ca Carlo Ancelotti nuko equipe ya Real Madrid iza guca mu bibazo irabura umumenyereza ashobora kuba yiyobora. Zinedine Zidane aravuga ati kanzi arayikora neza kandi Real Madrid arayobora iza kwitwara UEFA Champions League 3 zikurikirana. Zidane arabona ati ivyo bariko barasaba nk'umusaruro bariko baniga imisi cyane muri Real Madrid. Kubw'ivyo kubera nayizi Zidane yaramaze kubamenya Real Madrid cyane kuko yarayiciye mu myaka igera ku 10 yose. Avuga ati ndayizi ndanze Real Madrid ngene isezerera bamwe mu bakinyi babaye ibihangana. Aravuga ati reka ndabitanga. Zidane acaragenda. Uno musigendo urabizi Zidane afise imiryango yose yuko ashobora kugaruka mu mugwi wa Real Madrid. Cristiano Ronaldo nawe nyine nubwo umva ngo baramusezera ariko ni wa mukinyi twamatubona atigira yibagira umugwi watumye yandika ry'amateka. Uno musi twaje kwa tubona bashikiriza ko Kylian Mbappe agiye kubagaruka agiye kubasinya mu Real Madrid. Binavugwa ko ashaka gusinya igikombe ca Euro c'Uburayi bitaratangura. Kandi umuntu azoba ari karafata ivyo biro ari arabiyobora nk'umutumire witeye aza kuba Cristiano Ronaldo. Bivuze ko kandi ako karakomeye cyane. Shira ko kandi ko Toni Kroos yarabiravye aravuga ati jewe imyaka mfise n'amateka nanditse kuba nogenda muri Real Madrid nka marundi umwaka bariko uribuka na conference de presse yaje kubakora Carlo Ancelotti yagiye mu mangara arunguruka atega amatwi n'ubise agiye kuvuga iki ubwo nagiye kuvuga ko birangiye. Toni Kroos novuga ko yarameze nk'ujira situation aravuga ati reka mbe karumenze kwishura neza abanyamakuru. Uno musi Toni Kroos yamaze ko abona ati Kylian Mbappe agiraza muri Real Madrid kandi Real Madrid no mwaka uheze imyaka 2 iheze umwaka umwe yigeze ikoresha mu nimero 9 yuzuye. Kylian Mbappe rero yamaze kubaza baravuga ati wowe Kylian Mbappe mu Faransa tugomba tugukinisha ukine mu nimero 9 yuzuye kandi bafise wa mujokere canke uwo bakinisha nk'umufoni nimero 9 yitwa Jude Bellingham ameze neza. Uwo nawe rero ni bagiye ko bakoresha hehe muri cya kibanza cyo hagati. Aberare rero washizemo kanu ka Kylian Mbappe rotini umuntu acaza kwibaza ngo Toni Kroos agiye mu bihe abantu barakimushaka anasize izina muri equipe ya Madrid ariko ugiye kwaroza gusanga mu wasize bose Toni Kroos yisangije ibyiwe ko nkamba ugiye kuraba arasezeye mugabo agiye mu wundi mugwi ariko Toni Kroos arahagaritse. Ugiye kuraba Stefan Pioli, Simon Kjær, ukaraba Olivier Giroud nabo nyene basa nabagiye kubandaneza mu bindi bintu. Umuntu ashaza kwibaza ngo rero bino bintu byo gusezera abantu bakigushaka cyane cyane umupira w'amaguru ko bitari bimenyerewe iske birategwa niki? Bamwe baravuga yuko batinyi ibyo abaperezida babasaba kuko kera umupira wari ugo kwinezereza ariko kino gihe wahindutse urudandazwa, kino gihe wahindutse business. Hari amadroit TV ibikombe bakina ni byinshi cyane ababitegura bashaka kwinjiza. Aberamo nariyumvira ati bino bintu byo gusezera bakibakeneye ibyo biravuze iki? Hano bavuga ko Kylian Mbappe yaje kuba umukinnyi akomeye cyane, yaje kuba yobora Ubufaransa muri rusange, ndavuga haba mu gikombe cy'isi cya 2018 haba ndetse no muri Paris Saint-Germain muri Ligue 1. Kylian Mbappe yaje kuyandika amateka. Turavye n'ibiharuro byiwe birerekana ko n'umwaka wamubereye mwiza cyane nubwo ivyamye bihari kuva na mbere. Kylian Mbappe yabuze igikombe cya UEFA Champions League. No mwaka ugiye kuraba Kylian Mbappe yakina inkino zigera ku 48 atsinda mu itsindo 42. Bivuze ko yabuze igitsindo kimwe ku nkino zine zonyene ku mwaka. Kylian Mbappe kandi uza gusanga ni wa mukinyi yari ihwejera arabati mbega n'ingambo Faransa muri Paris Saint-Germain ndagushika kuki kubijanye n'izina ry'iwanje
cyane ko aravuze na saga ndende cyane bavuga ngo Mbappé ashaka kugenda gutena naho umuyobozi w'igihugu cy'u Bufaransa Emmanuel Macron avyinjiramwo aravuga ati mwana wavukiye mwana wa Afrika muri Cameroon niko turaguha icyizere tuguha ubwene igihugu kwaje bene yo n'ibintu bidasanzwe mu bahungu mwe ati turagusavye guma ngaha hantu cyane navuze ko amafaranga atari make ariko Mbappé atangaza benshi ikipe ya Madrid baranababara bavuga ngo Mbappé iyo tumene twaheba harandi ariko uraduhemukiye ariko Florentino Perez uko yaca muri quartier hari nani mu muji wa Madrid mufana aramubaza ngo Perez uzotuzanira Mbappé amubaza buri gihe Perez aravuga ati jewe ivyo nishinze nduka nabigezeko kino gihe turetse kubona n'umubonano hagati ya Florentino Perez umurongozi w'umugore Real Madrid tongera kandi tunabona ari kumwe na umurongozi w'igihugu cy'u Bufaransa Emmanuel Macron basangira akayi ngo vyavuyemwo ko ari uganira eske Kylian Mbappé Routine mwomureka kaza gukina muri Jeux Olympiques zige kubera i Paris ntambo Perez abijamwo ni visibility y'igihugu ariko umuntu akavuga ngo Fabrice bose Mbappé arakifuza kugenda ahandi hantu atwara ivyo atatwaye abakoca Jurgen Klopp none aragiye kuruhuka muri rusange tutavuze Mbappé tutavuze Jurgen Klopp tutavuze Stéphane Pioli tutavuze Xavi Hernandez akantu kuko abamenyeza n'abakinyi basiga bashaka kuva mu migwi wewe urabona biva nko ku bintu byahe nka bibiri byo babiva ko kugira ngo baze barava muri iyo migwi bagenda bakibashaka Kylian Mbappé mu bisanzwe wewe reka ndamuvuge ko Kylian Mbappé wewe ku ruhande rw'iyo reka aribaza Paris Saint-Germain yigumamwe ni ikihe kintu nzoganya mumenye yuko Kylian Mbappé ni umuntu ariko arirukana n'ibikombe ni umwana akiri muto akeneye no gutwara na Ballon d'Or ni umwana akiri muto akeneye no gutwara za Europa n'izindi umva arakeneye umugwi uri ufise izina uvugwa cyane kandi unatwara n'ibikombe kuko nk'ubu unyacuharura ntozenya Kylian Mbappé afise ibikombe bingahe afise Ligue 1 afise Coupe du Monde afise kandi n'igikombe ca Coupe de la France n'ivyo bikombe novuga ko amaze kubatwara nk'umukinyi kuko UEFA Champions League ntabwo arayitwara Europa League ntabwo arayitwara aya Mondial de Club canke izi Super Coupe d'Europe ntabwo arazitwara bivuze ko ni wa mukinyi ataramenyekana ku rwego rw'Iburaya aracari mu Bufaransa gusa yiyumvira rero yuko Kylian Mbappé yakeneye umugwi utwarana ya Ligue des Champions zura bikintu camye kimubuza Mbappé gutwara Ballon d'Or yari yo Ligue des Champions byari ibikombe nyene byo hafi nyene bishobora kumwegereza Ligue des Champions wibuke Messi avaruka twari ya Ballon d'Or heruka Kylian Mbappé yarafise Ligue des Champions yarabuze ikintu yarabuze cyo muhano zenya Ballon d'Or yari Ligue des Champions nijya ntuzenya n'ibikombe abandi batwara navyo yarafise ko ujya mwaka Fabrice Messi atwara Ballon d'Or benshi barabyikwa barazi ko yatsindiwe muri finale y'igikombe atsindwa n'umugwi wa Argentine warimo ariko Mbappé aca bamere biteri Mbappé byaravuze ngo Mbappé yabuze ikintu kimwe yabuze umugwi uvugwa cyane kugira ngo Mbappé aze kuzana concurrence au podium abantu bakibaza ngo mbega Paris Saint-Germain sur la scène internationale ni giki devant Madrid imbere ya Barcelona hari ni iki eske woparika Paris Saint-Germain imbere ya Barcelona cyangwa mu Real de Madrid mu gihe tuzi ko niyo migwi ifise abakinyi batwe Ballon d'Or Lionel kubisha kintu kurabaza kwa Paris Saint-Germain ugenda ndabire niwo mugwi uno munsi twovuga ko wagerageje kugerageza ko wovugwa ku mugabane w'isi no ku mugabane wa Buraya biranga ni Paris Saint-Germain yafashe ikora project yo kuvuga ati tugomba tuzane buri mustari wese ariko aravugwa mu mugwi wa Paris Saint-Germain bafashe baravuga ati kaduhera inyuma wanashima bagenda bahera inyuma bazana no munyezamu yarabaye mwiza muri mugwi wa AC Milan ndavuga Ronaldo na Roma baravuga ati uko biri kose tuza kuba dufise ya project yacu yo kuzana abastari reka tugende muri Real Madrid turabe umyugariro mwiza afise ibitsindo byinshi kuva yakabaho asumbya Andres Iniesta
asumbya Luka Modric, asumbya Toni Kroos, agasumbya naba ujya mu nimero 3 yaciye muri FC Barcelona ari kwa Lionel Messi ari Sergio Busquets. Sergio Ramos buriya abantu batabizi afise itsindo gusumbya izo tiriyo zagenze bigezamo neza hagati mu kibuga. Cyane cyane ko yari umukinyi ibintu byo gutera amapenalty yari umuntu abikunda imitwe Aberari ikintu gihari ni umurejane ariko ndagaruka hano hantu gato. Paris Saint-Germain iragenda hagati mu kibuga iravuga ati reka tuwe tuzara uno bakinyi bariko bitwara neza baragenda barasinyisha Wijnaldum yarameze neza muri Liverpool. Baragenda barazana yarahasanze bano bakinyi ba Thiago Motta yarahasanze bano bakinyi ba Marco Verratti. Paris Saint-Germain rero izana n'ikintu cyo kuvuga ati reka tuzane rero byazina baza kuzana Lionel Messi bazana Neymar Junior da Santos cyege barafise nyabuza tuvuga ngo Mbamene mba yari Mbappe hama me yari Messi ne yari Neymar ariko Aberari ntunahogoye cyane no kubwira ngo kino kintu nama projet y'imigwi ni nacyo umuntu avuga ati kino gihe abamenyereza abakinyi barasezera abantu bakibashaka kubera yuko baranka inwango ico abapereza babasaba no munsi pereza akuzanye akubwira ati jewe ndi equipe ya Manchester United je ndi equipe ya Barcelona rapporte ndaguzanye kugira ngo nshaka iki shaka igikombe ibikombe shaka equipe ihangana ku rugero rwo hano mu gihugu jewe ndimwo no hanze yacu rero nama abakunzi bacu baradukurikirana kuri Ndiho Gospel TV baze bagende bandike muri commentaire kino kintu nabo barabona kimeze gute barabona bitegwa n'iki ko tubona abakinyi bagenda tubona amyeza ariko baragenda cyane Fabrice ati igico bivako nuko abakinyi n'abamenyereza kino gihe bararaba ico bagiye gukorera baraba iyo ariko baraja nico bashaka gushikako maze Abera nawe akavuga ati abo bakinyi nabo bamenyereza ati ni ikintu gihambaye cyane kuko uno munsi umupira warabaye inwango business ariko nibaza ko n'ikintu kidasanzwe zaturaga ko ikindi gihe reka tujye kungigira kabiri ivuga ngo no munsi Hans Flick yamaze kuba agera mu gisagara cha Barcelona mu muji wa Catalonia yashitse ari kumwe n'umuaja wiwe ndavuga umuhagarariye ku isoko yitwa Pini Zahavi imbere yayo yuko bashika bamubwiye bati umusaza w'umudage tukwerekane imbere y'abafana aravuga ati wangu singeza sindavyemera abantu ziko bakunda kuvuga bamwe atanga kuvuga ngo noko ubutunzi butifashe neza ngo yasa kuja kwekana imbere y'abafana ariko gisanye cyo kuvuga ngo Zavi yavuze ati bavuze inwango après match yaranse gusezera abantu yarase bari kuri bench kuri bando tushe yiwe hamashigena muri vestiaire bino bintu biraza kuvuga ngo ubutumwa bwa Hans Flick n'ubutumwa bwa Xavi Dieta aravuga ngo nta kintu na kimwe nabanzanye ngaha ni Barcelona gisumba ico Xavi yakoze ari munyawutatu itaziriye bayigwa naho nyene kwisi umupira w'amaguru Xavi Iniesta Sergio Busquets karabakinye babikoze na General Star isanzwe ongeza ko witwa Ronaldinho kongeza ko Leo Messi kongeza mo Luis Suarez ukazi nyuma gashira ko Carlos Puyol Gerard Pique kongeza mwe nabana ba Dani Alves na ba Jordi Alba Ter Stegen Victor Valdes baba barire nk'abakinyi acaragaruka aravuga ati umuntu ni ikintu kidasanzwe Barcelona ariko umuntu ariyumvira Abera Hans Flick araje kwa Barcelona Xavi amugene butumwa uvuga ngo uraje ariko ntiwitege ko hano hantu vyoroshe umuntu yumvira ngo rero Hans Flick araje muri equipe yatsinze ibitsindo 8-2 abakonza cinde tuyibutsa ngo equipe ya Barcelona iguza umumenyereza afise igikombe cya UEFA Champions League ano mateka cya kintu bagiheruka mu mwaka w'igihumbi 1990 bazana witwa Luis van Gaal baribuka Enos Valverde Luis Enrique Pep Guardiola Kike Setién Ronald Koeman abo bose nta Champions League bari bwatwara n'ababitwariyeho ndavuga uwitwa Luis Enrique yagitwariyeho Guardiola 2010 yagitwariyeho niho yatankwandikira amateka kino kintu Aberare baranido zavuga ngo ikipe arikeneye umumenyezo mu manager wawo undi exige akavuga ngo jewe sinkeneye umuntu amvugira ni je kuvuga ngo Aberare akeneye kuza ku nimero 3 ceni 9 akeneye umuntu kanaka
ibyo byose tubishize hamwe Abel wabona izajya Dietance Afrique eske rigiye kuzana umusaruro mwiza muri projet mu FC Barcelona bigiye kumworohera cyangwa nawe ni wa mugana bavuga ngo akanani mukanana n'uyundi navuga ko Dietance Afrique yahawe ikaze mu FC Barcelona ariko bitandukanye n'ingene za Viage tugere turabe gato imbere yuko ngaruka kuri rino za Hans Flick ingene za Fernandes yashitse muri FC Barcelona nabyo bifasha kwitegura uwashitse gutegura n'umushyitsi Xavi Hernandez yagiye agira saison nziza hari mu gihugu ca Qatar aramenyereza umwaka wa mbere baramukota bitati erega wa mugabo ingo uze kuba dufasha muri FC Barcelona Ronald Koeman biranse ariko Xavi baravuga ati jewe akanyerega bakumenyereza afise nakumwaka mubanze mu nindire gato ati naho ndagira kandi byari vyereka vuga ibintu byumvika kandi ukabisukwe ukaraba Xavi Hernandez numwe mu bamenyereza nuvuga yaje kubakora ikintu cy'amatika gusumbya bari Lionel Messi gusumbya bano ba Andres Iniesta kuko niwe wenyene yanditse amateka nk'umukinyi yemeye kugaruka kumenyereza no mu FC Barcelona Xavi Hernandez ugenda urabe kandi amateka yakoze yaje kubagaruka na FC Barcelona muri kimwe ca kane ca UEFA Champions League ibintu byari bimaze imyaka irenga 5 bikinira Europa League basezererwa mu matsinda Xavi Hernandez aravuga ati ko biri kose reka ngirageze nanje ngirageze kwitanga FC Barcelona irasubira irabria turayibona muri kimwe ca kane ca kongeza ko aberare yuko Xavi yashitse havuye yitwa Ronald Koeman yashitse hagarutse umuntu yitwa President Laporte anubanga asubiriye umuntu yitwa Joseph Mario Bartomeu ekipe yeguriye Philippe Coutinho n'utazo mwibagira ayeguriye Ousmane Dembele ayeguriye Antoine Griezmann nta muntu utozibagira nta muntu uzigira wibagira izajya Antoine Griezmann yaguze muri 2020 amafaranga badepoje ku biro by'ishami ry'umupira w'amaguru muri Espagne kuko umundi bwo uno mu president wa Atletico yitwa Cerezo ntifuza gutanga witwa Griezmann ko baravuga ngo nuwo bafite umutima mwiza kirazira gutiza umuhoro mwitema cyangwa gutiza umukeba aravuga ati unadandazwa ariko Griezmann aravuga ati shano waciye Ronaldinho ahantu haciye bari Lionel Messi ati bakanavuga ko harangana n'amaballon d'or ibyo zina byabo bikamenyekana umutima uramuvamo nko kwavuye muri ba Ousmane Dembele batana ma stocking barazira mu nyuma Griezmann aravuga ati niyo kipe y'indoto ngiye kuja hano hantu Fabrice acavuga ngo acawongeza ko kandi ikintu abantu batari bazi buriya Philippe Coutinho kugira ngo aze muri FC Barcelona umugwa FC Barcelona bakutanga miliyoni 120 cyiyongera ko amafaranga yiwiye FC Barcelona ikitanga miliyoni 120 Liverpool yavuga ati wanguha mu kwiza miliyoni 135 nuko Philippe Coutinho aravuga ati jewe hajya ahantu kuba ndi mu Brazil nshobora gukina na Neymar Junior nshobora gukina na Leo Messi izo miliyoni 15 genda zikurira mu mufuko cyane Philippe Coutinho arakuri miliyoni 15 mu mufuko arazereza Liverpool ati teranya kuri za miliyoni 120 cyege yaramuhenda henzo witwa Steven Gerrard aramubwira ati mwana muto hano naraciye ati kandi bisaba ko witonda cyane gufata ingingo ko aramubwira ati nivyo ugiye muri equipe ikomeye mugabo itonde nzoguha umwanya Fabrice byose ibyo bintu biravuga ngo Xavi abena yakivuze neza yavuze ati Xavi yari muri Qatar aravuga ati nta muntu onde eregaye sinagira experience yo kuza ngaho hantu muga ko bamubona mu kibuga ujya Xavi amakaruto menshi yarose arumumenyereza ari umukinyi nta makaruto yarose yari umuntu nyene yari umuntu ari hambo cyane kandi yitonda cyane ariko none ubundi namuravye no mu maso uvuga ngo Xavi yarakubitana icyaha mu Espanyol cyangwa icyaha mu Rundi nuvuga ngo rero ubwo rukundo yayeritse Fabrice akavuga ngo nta mu mpamagara amafaranga naronka experience yo kugira ngo nzamenyereze naho akanyarigabo kugira ngo menyereze equipe ize nka equipe ya Barcelona nizo bivuze ngo no munsi imbere yuko Dietance Afrique ashika mu biro bya Barcelona agishika imbere y'ibiro ariko na Piniza Xavi uwo magara ku isoko mu haja wiwe Xavi nawo magaraye nabo bari mu biro bariko bara ibyo gusesa amasezerano ariko inkuru yavuye mwana batari biteze yabaye inkuru ivuga ngo Xavi za 12 yarahiraniwe uko Xavi yarahiraniwe 12 staff ihana miliyoni 3 niyaze bahebe ko 3 niza ba Oscar Hernandez zira sizagwiwe nabari abana bamenyereza Xavi arayime 12 aravuga ngo ndazibahebeye Barcelona kera ziheze nawe nyine akomeje avuga ngo ubwo rukundo rwa equipe FC Barcelona umunyereza agira agahebeye amafaranga mu Amerika nye nabi
ni urukundo rudasanzwe ku bwawe rero Xavi ijambo yabwiye Dietanso Flick uko yaje n'ibibazo byari bihari uno mumenyereza uramubona yinjira agiye twitege ko ari umuti w'ibibazo bya Barcelona cyangwa twitege yuko nawe agiye mu ruganda rwo kongera kubaka kuko turayivuga tuti iteke 3 kwezi kwindwi ni mu minsi mikeya iza uwitwa Dietanso Flick aronse igipimo cya mbere barakina match ya kivandimwe ni ekipe ya Manchester City niyo mu ekipe twavuga ko mu ekipe atanu meza i Buraya iri ngaho ahubwo mbere sereka ko ku mwaka wize yabaye ekipe ya mbere no mwaka yayikuyemwo bavuga ati nibitangaza igarukije icyo cyangwa iki cyanyuma cha Champions League uno mugabo tumutege iyo match cyo twitege yuko nawe agiye kuza ongeza ko rero kiri ngaho nyene ko muri iyo pre-season nyene bazukina na Real Madrid wamukiye bawaye je navuze akari yabo twagiye ko bakinira Manchester City babetse twitege yuko kurongereza ari gisubizo cyangwa inyishu y'umugwi FC Barcelona na projet umugambi witwa Laporte jewe ku bwanje si reka novuga ati reka turindire kubera yuko jewe uyu niwe yabivuze neza uravye Xavi ingene yaje umugwi wa Barcelona uri mu kibanza c'icenda ntibagiwe ngo arawuzamuye awusize mu kibanza ca kabiri wari umwaka wa mbere arawudugije arongera kandi arakina abahaye igikombe umwaka ugira kabiri nubwo Xavi yamuvuze ngo yabaye umukoca mubi ubundi ntiyabaye mubi kuko yabazaniye abana arabaduza bacika abakinyi beza baramini yamari bacubasi ko abakinyi ba FC Barcelona batumiwe n'abakinyi bagera kuri 5 bose kongeza ko Berare Xavi umwaka shanko baza muri equipe ya Barcelona afashije abana 22 bo mu ishuri ry'umupira w'amaguru rya FC Barcelona ryo La Masia kuza muri equipe guru kandi rero shiraho ko nico kintu camye kiranga FC Barcelona nico bakuriye Pep Guardiola yaravuga ati kano karanga mutima k'umugwi wacu nikazimanganye uyu munsi rero abandanije ko Fabrice bazanye wa muntu systeme ya tikita kanabwa yumva nico kintu tugiye kwa turabira hamwe mbega cyo gituma ndababwiye ati mu bisanzwe uravye umukoca bazanye Jens Flick wowe icyakushoboye ni wa muntu kandi n'abajere yavuze ati ntimumpigira abajere benshi jewe mu mpigire Kimmich nujya Sane ko Sane nubwo bigoye yuko ashobora gushika ariko yavuze ati abajere bahari mu bandekere ibindi navyo tuzobiraba mugabo tugiye kuraba systeme wakinisha arazo bafise baje Felix n'abajere banyaruka baramiye amari barafinya n'abandi je nibaza yuko aho Xavi yaragejeje ahantu heza kandi nivyo nawe nyine burya kubona yarisubiye karavuga ati reka nemere mbandanye uno mukino nuko yabona neza yuko aho ngejeje umugwi ndabona ko uzoba mwiza muri seziza Fabrice ukira abantu harakomeye cyane nibyo Barcelona turazi ko akaranga kabo n'umugwi wakuze cyangwa wabayeho utuma bawumenya umukino wawo witwa tiki-taka watanguje n'umukinyi yamuka muri Holland yitwa Johan Cruyff Guardiola arawigana waciye Barcelona arawigana umwaka maravyo kwavuga ngo muri quart de finale ya UEFA Champions League icaga n'igiciro cyanyuma hasigayemwe abamenyereza bagera kuri 4 bari muri ya Aden kakaranga mutima ko mu FC Barcelona baravuga witwa Pep Guardiola kimana equipe ya Man City bakavuga witwa Mikel Arteta bakavuga witwa Xavi Hernandez kongeza ko witwa Luis Enrique ariko bese baranidoga bavuga ngo iriya system ya Barcelona ya tiki-taka y'amapasi ugera imbere y'izam ukacugaruka ugira ngo mwubake ati yarahindutse ati kuko ubunye n'umupira wihuta cyane iriya mupira wihuta ukunze mu badagi ngo ni tumaruka tuduga uno mugabo rero avuga ngo jewe ikintu cyambere ngiye gukora ko niki abakinyi ngiye gura ikizere oboza byarafise baranavuga ngo arakeneye umukinyi mwo hagati byanke bikunde afise experience wizina ataza kwicara aramukeneye kubera iki nuwango muri system cyangwa mu mikino yiwe mu mukine yiwe akinisha abakinyi nuwango wo hagati abugarira aho bita milieu defensive babiri arakeneye umuntu ashira impande ya De Jong afise experience nka De Jong aho rero aravuga umuntu yitwa
Joshua Kimishi ibyo avuga ashobora kuba avyujuje kubera iki afise igikombe c'isi. Kimishi afise ibikombe vya Champions League. Kimishi afise uburambe bwo guca mu miza batandukanye yaranabanye nawe barazinanye. Ariko umuntu akaca avuga ngo Dietance Afrique agiye guha miliyoni zigera kuri 3 buri mwaka. Nawe tumusanze muri wa muryango w'abantu baje kwitangira equipe. Akiri muri equipe ya Bayern Munich ni umuntu yahembwa amafaranga menshi. Akiri muri National Mannschaft umuguzi yagiye guhubudagi yahembwa amahera menshi. Ariko turazi ko n'abakinyi bose b'abadagi Jamal Musiala, Alphonso Davies bose baravuga ngo hari ama equipe abiri ku isi yamamaye. Turavuga Madrid na Barcelona. Iyo uyavuze bahita bavuga bati hagarikiraho nyene turazi. Aberare kino kintu ca Dietance Afrique ariko baranavuga yuko bariko amunondera ikigira ciwe azi kuvuga indimi zibiri, ikidagi n'ikiespanyoli. Kubera iki ashobora gutanga ubutumwa muri cya kidagi kuko nko tuvuze ikirundi n'ururimi rwacu n'imitwonse. Hari ahantu ugasanga ku ijambo rigoye umuntu yakiza atakivukiyemo ntibikunda. Rero bashaka umuntu azi ico kidagi harabo gwitwa Thiago Alcantara. Abera no mumenyereza tumushize muri rya ntebe rya koti za Xavi yambaye iremere yitorosha nkuko yamubwiye itega yuko nawe agiye ko yubakira ko bya Xavi yarazanye yarafise yaramaze kubashikako kugira ngo bandanye ashikaho Xavi bari bamwifuriza kagera. Hano vuga ko tubanze turabe mbega Dietance Afrique ninde Dietance Afrique yakoze iki kugira ngo tuze kuba tubona neza ko agiye kubaza kuyobora equipe ikomeye cyane gutsinda bwa FC Barcelona. Nivyo ino equipe ya FC Barcelona ikatakaza bumwe mu burangamutima bwagiye buranga ino equipe kuko yari ya equipe itegezo kugaragara ku mwaka ku isi. Yari yana equipe wari wakivuze neza uravuga ati buri mukinyi wese yaravuga ati jengeze muri FC Barcelona canke yondondera muri kimwe cyose fise no muhebo. Uno musi rero Dietance Afrique tuze kuba turabira hamwe bazanye umugabo w'umudagi afise imyaka igera kuri 59. Dietance Afrique yagiye aca mu migwi myinshi itandukanye ubwo akiri umukinyi nawe yageze aragatera agapira arayitera arisama. Dietance Afrique yaciye mu mugwi wa Sandhausen ubwo yaje kuba hakina inkino zagera ku 39 atsinda mu bitsindo 8. Dietance Afrique kandi ntitwirengagize ko yakiniye mu mugwi wa Bayern Munich hari mu mwaka w'1990 cyane. Aza kuba hakina inkino 139 atsinda ibitsindo 7 kandi rero yakina hagati mu kibuga milieu d'iterrain. Dietance Afrique kandi yaje kuba akina mu mugwi wa Victoria Bremer ari mu Budage nyene yaje kuba akina inkino zinatsinda mu bitsindo. Ni imigwi wamuka muri zino za Werder Bremen ni imigwi usanga ko abari imigwi imwe ebi ari mu gisagara ca Bremen. Kuri ico rero niko navuga ngaruka nongera nkompara kwa ijya kota agiye kuba yambara rya Xavi. Urumva ko Xavi yaramusumije amateka nk'umukinyi. Bivuze ko Xavi nandeze yarafise experience gusumba ya Dietance Afrique. Je nakubanje ikibazo kivuga ngo niko naza hano Dietance Afrique agiye kuba shika yambaye Xavi yambaye ritana mesuye. Niko kurya ryari risa ariko rinasa. Niko naza hano ngo ritana mesuye. Ari hera yenyene ryari ryambaye ashika vuga ati rokeza hano hano. Ati ari kuntu mufinisha ibintu. Injya zihiye. Inkwari bivunitse ihura n'umwana. Ati je rero ngiye kwa nambara ino nyene. Mwamusabye ki Xavi Champions League. Mwamusabye ki Xavi kamusabye equipe nziza idatsindwa na Madrid match ari na utu. Uko bimwe mu bivugwa cyangwa bimwe mu bihari. Nibwo chance ruka kera aho equipe ya Barcelona itsindwa na Real Madrid umuke wawe bihe byose urukino gutamana no gusubiriza. Muraca bwa ngo Aberare no munsi Dietance Afrique numumenyereza mwiza yarabitweretse yatwaye Champions League yatwaye igikombe ca Bundesliga yagize equipe nziza. Aloke Xavi byavuga yuko niwe mukinyi asa n'uwaho cyane kuko niwe ari mu bakinyi ariko kugwa muri equipe ya Barcelona ariko aza kuba atamuha icyizere ndetse aza kubigaragara ko ashaka kumukinisha ku ruhande. Noneho hari haje inkuru ivuga ngo Xavi yifuza kumutanga amusore muri equipe ariko uno mumenyereza mushasha aravuga ati ngiye kureka ducaroke cha Victor Roque. Kiki navuga avuga ku bindi bibazo byavuzwe Xavi yifuza gukora harimo gusora witwa Yo Cancelo, gusora witwa Yo Felix no gusora Merebite umukinyi wabo atsinda uno mwaka w'isizinganya na Jude Bellingham 19 ari Robert Lewandowski. Ariko aravuga ati squad insa Xavi arafise ngiye kwikoresha nongere ntanga icizere
mu bakinyi banje muri vesere yanje. Uno mugabo aravuga ngo ndaze ekipe na amafaranga ifise. Nikimenya amenya agiye guheba impenzi ya kuri 3. Tuzi abandi amafaranga bahembwa. Umunyeza wa Chelsea agiye kuzamwo Enzo agiye gutangwa agiye kurihwa agiye kuri impenzi ya ku 10 muri ekipe ya Leicester avuyemo ziriwa na Todi umurongozi w'umugwi wa Chelsea Football Club. Ariko Fabrice manacha yumvira ngo araje asanze wabanye mu Budagi Robert Lewandowski araje aje muri ekipe abandi bamwe bifuza ye ekipe igusaba ibikombe n'umusaro muri rusange uboneke yaho nyene acha wiberaho neza aje muri ekipe yikoze neza rimwe cangwe mu misi mikeyi ucugene ukavugwa ku rugero rwiza cyane. Aho ntawe reka kuvuga nk'umukinyi yitwa Lamine Yamal nta misi mishi yakoze acatangura kuvugwa cyane n'akararo ka mbere. Akararo ka kabiri uwo vuga witwa Pau Cubarsí. Iyumvire Pau Cubarsí ari mu mutima wa defense ukinamwo Jules Koundé, Ronald Araujo na Christensen. Ariko kino gihe umuntu agupangiye ekipe ya Barcelona yotanguramwo barashiramwo Pau Cubarsí n'imyaka yiwe agijana muri fondamental. Kira ko Pau Cubarsí rero yatanga kugaragara ku 2023 y'igano. Bivuze ko ntiyatanguranye na Xavi Hernandez. Ariko kino gihe yamaze ko mu mwanya wo gukina. Ariko rero iryo zina gusa yaje igino 3 zonyene arigaragaza aza kuba umwana agirwa ko ndetse no musi n'ikimenyimenyi bamutumye ko muri equipe nationale Full Hauroja mu gihugu ca Espagne. Umuntu acayumvira Fabrice ati uno musaza umudagi hano hantu yarakumuye ekipe kuba Bayern Dominique aje mu Budagi ariko ava mu Budagi acaricara agiye kuba yongera arosane hajye ko ongera agaruke neza muri gwarugi rwa myeneza abandi tubona ariko barahangana iburaya twovuga nka Pep Guardiola, Carlo Ancelotti na Bajan Klopp n'abandi tumwitegeye ko agiye kuzana ekipe ku rugero rwiza cyane. Icambere cyo novuga Hans Flick agiye guhindura umugwi cyane kuko icambere muri Barcelona twe tumenyere tikitaka. Ica kabiri naco ujya mugabo uzura binyene zose yakina nta tikitaka yakina yakeneye abahungu banyaruka wa mupira uri rapide bavanga n'umupira ubundi bwo uburyo bimeze mu Butaliyano kubira ko niki mu Butaliyano bagubira ko ni cadenaccio bahita kuvunana mu Bwongereza kubwira ngo ni kikendirane no kubomana ariko barakubwira ngo mu Budagi ni J mu kikendirane mugabo J rapide ni tikitaka yihuta nkiri ikina za Liverpool Bayern Dominique Real Madrid J yihuta cyane. Nariko ndavuga rero yuko ujya mugabo akeneye abahungu banyaruka bari rapidity kandi kirenga ibyo byose burya basanze nuko ubundi nuko Xavi ari umuntu akunda tikitaka atwara umupira pole pole kuko nawe ari byo yakimye aje gutsinda mugo ujya mugabo nawe ashikiye ahantu hari ubuhungu bunyaruka je novuga yuko ahubwo ashikiye mu bihiye ashikiye ahantu ameze neza kuko ufise Lamine Yamal ngene kiruka ukagira ba Joao Felix ari abantu banyaruka ba Rafinha ari abantu banyaruka ukagira bajya ba Lewandowski ku mitwe ratsinda n'ibitsinda mu gihe bikenewe havuye ntozenya Lewandowski usize Victor Rakatsinda urumva yuko we washikiye ahantu hameze neza bafise ba Pedro Sabadon bafise ba Gavi ashikiye ahantu novuga ati ubwo novuga ati yuko wewe burya ashikiye ahantu hameze neza ahantu yavuga ati jewe nzotsinda ubwo ahantu twitegura match Man City. Fabrice atashikiye ahantu ahiye ashikiye ahantu hameze neza abari maje yumvira ngo mbega ikibazo cy'ubukene cyayo kiravuga muri ekipe ya Barcelona kiracahari ariko naho kihari kino gihe Perezida Laporta nyuma yo kubona ko Real Madrid na Florentino Perez yo barubaka stade bakanayifunga bakanayisakara hejuru ati mwarihenze kuva twamendukiye bana ati nanje ntegerezwa kino gera bagena kuri stade yitwa Stade Montjuic ni stade ya kabiri ariko stade yabo New Camp cyangwa Camp Nou bariko barayisoma nabo bashaka kuyisakara kuma Madrid bayikora bivuze ngo cyabazo by'ubukene mu president amenye uburyo bimanaginga ukurikije ibyo Fabrice avuze atashikiye mu byuzuye abakinyara bafise uravya squad re asanzeho twitega yuko abasanze ashobora kubakoresha byiza shasha kubakoresha byiza by'abagabo bigatuma atanga umusaruro mwiza
atabandi benshi azanyemwe nko kuzana nk'umukime nka Kimicho wenyene cyangwa uyundi umwe mugatabomo yabahasanze abeza hasanze akoya kuri abo nyene kongeramwo bakigusa akagera ku byo Barcelona imwifuza ko ibikombe no kuhangana no mu ekipa akomeye burayi. Novuga ko FC Barcelona n'umwe mu gukomeye n'umwe mwaka wari garagaje kuko nimba uno munsi bo gusaba umugarizi mwiza canke umukinya kininyuma mwiza Ronaldo Araujo aza kugaragara kandi no munsi nimba bo gutuma umunyezamu ameze neza ariko arigaragaza n'ubwo yaje kwa ikibazo cy'imvune Andre Marc ter Stegen nawe niyo ugaragara mu abanyezamu biye cyane ukisha maguru balapie ico gendo ndabire FC Barcelona buriya kuva no mu ntango ya saison yabuze ijya 11 de départ mbega abakicu binimwe babanza mu nibandi uyu munsi kwa FC Barcelona gutuma umukinyi nka Federico Valverde yakinye match zose nta woronka bivuze ko Xavi Hernandez rero hariho bimwe mu vyo yabuze iyo 11 de départ yarabuze Dietas Flick rero kuba aje akaba anasinyishijwe muri FC Barcelona twabibonye ko ico kibazo wavuze c'ubukene yahawe miliyoni 3 ntabwo ari amafaranga menshi kuko uje kuraba ba Diego Simeone mu Atletico de Madrid bahabwa miliyoni 34 nizo bahembwa uje kuraba muri za Man City ba Pep Guardiola oya Diego Simeone wona aravye uriyumvira ikintu ahembwa ry'amafaranga avuga ati "Rekereza buze icyo yakoze." Kandi cugende ndabire Diego Simeone wavuga ati twege muri Atletico de Madrid kibazo cy'umurinda tugifise twege dukeneye ngo kuja ku isoko ngo biki yarahashise yarahageze uno musi rero Hans Flick ikintu ndiko ndabona kiza gutuma atanga umusaruro bafati bavuga ati wewe Hans Flick tuguhaye equipe iyi managing ageze kugura uvuga ati bya mukiri mu munzanira bishobotse bivanye n'ubwo buryo FC Barcelona ya managinze ikanazana ko gutanga umusaruro kuko no musi kubaka ikibuga n'ikintu cambere kigoye twaje kubona Real Madrid binananira kwigura n'umukinyi n'umwe ico gihe hari muri 2021 ubwo yaje gusinyisha ndavuga Eduardo Camavinga wenyene no Camavinga byo muri Rene wenyene ariko no musi FC Barcelona ibyo bibazo yabirengeye kandi ayo mafaranga ari karinjira mwana no musi twabonye za Nike zaje kuba zibasinyisha zibaha miliyoni 100 tubona ya masaponsoro aza mu FC Barcelona kina akarasa baririmbya haje kwibihuna ko bijya n'ibyabereye ariko uza gusanga ni wa mugwi uracafise igikundiro kubakunzi uracafise n'igikundiro na ryadina gacari nubwo ryagiye cyose karabukebuke abere kiraho nyene kwizina abantu benshi baravuze bati ekipe ni ekipe ikomeye cyane ariko umuntu akanibaza ngo gufata nabi mumenyereza yabayeho akomeye nk'umukinyi agaruka style nk'umumenyereza atariko we niko maracafuza iriya blend abandi baravuga ngo namuvuga ngo ni Xavi reka turabine ku kibazo canyene umugambi canyene mutahe canyene ubu ariko Perezida Laporte byavuze n'umurongozi bo bafana abasosiyos cyangwa abamambre ba Barcelona yitwa Victor Fonte afite 51 n'umuperezida yarigeze kwitutsa muri mu matora aheruka ya 2021 ava Bartomeu ariko aratsindwa haravuga ngo iyi equipe Laporte no yimerena twese tuza ngo ubwo ko tubonye Xavi hidogegwa kitari kintu cyavuze baronde mukinyi nimero 6 aza gusura Sergio Busquets Xavi atije munzaniye Martin Zubimendi wa Real Sociedad Laporte ati zana Ruben Neves wa Wolverhampton maze witwa Deco nawe atizana Marcelo Brozovic wa Inter Milan munakiyumvira yego president ni president ko president nyene ani hose zavuga ati uyamuzana muzane kuko ninyi nibintu nibihombazo bavuze bati nivyo ariko directeur sportif nyarakwe kwicana n'umumenyereza na president avuga ati jewe ndi umuyobozi muhinga kubera ko mbona dukeneye umuntu n'uyu tuzane umuntu muratiyumvira ngo rero iki cyavuze kuri Xavi cyo kwinjirirwa mu kazi niba atari kwinjiramo Deco yavuze ngo ni general cyumviro cyambere cyo kuzana Cristiano ku nimero 6 akiyumvira ati niwe kuri directeur sportif ko n'umuhaje wa Rafinha niwe wo kuzana icyo cyumviye ko ni umumenyereza twitego ko Hans Flick icyo kintu bazokimurekera bivanye n'ico yakoze n'umumenyereza wa Champions League afise yaminje equipe nationale y'abadagi anasanzeho n'abadagi bagenzi barasanzeho De Jong nako arasanzeho Ter Stegen na Ronaldo kumwe mu itomba ko niwe yakuriye abe twitege yuko bagiye kwakimereka icyo kintu anayimanaje nko babivuze hama umusaruro mubi ubonetse ubazwe we mwiza ubonetse ushimirwa abakinyi ko tubizi
navuga ko FC Barcelona ni wa mugwi warukwiriye mwe nizo karite ukavuga ati nimba uno munsi nza kuba mfise ikibazo cy'umukinyi igura nigurishwa nza kuba ndiko ndavyega hehe umumenyereza niwe nza kuba mpa ako kazi kose agakora uyu munsi tuko turabona The Chance Freak ariko avuga ati uko biri kose iyo abavyashoboka mwari kuzanira Joshua Kimmich ariko Perezida Laporte nawe urabona ko yashikirije aravuga ati ntimushire kure kino kibazo cy'ubutunzi FC Barcelona byaje kuba bicamwo kuri Jose Maria Bartomeu waje kubasesagura ubutunzi bwa equipe aravuga ati nimuvyirangageze ko aravuga ati Hans Flick arafata imati basi ngoma nabaje wakinyi dufise uyu munsi wari wagishikirije uravuga ati yaba Deco yaba Laporta yaba Xavi umwe wese aravuga ikintu kugira ngo barabe ko ariko cyo bokorera ko ariko ugasanga bije kurangira habayemo Brad Fair wari wakivuze neza kuzana umuntu 6 barahisemo kuzana umuntu Oriol Romeu ku miliyoni 3 zonyene zire n'ibihumbi 300 n'umukinnyi yaguze kwa Barcelona muri Amerika yarangiye rero uza guca usanga ahubwo FC Barcelona ni ya equipe twovuga ko yari kwigumana baje bakinyene fisi kuko uno musi FC Barcelona nta muntu yoharira uvuze ko yatakaje kanovera kuvire kuyibage barijande babo ndavuga guhera ku numero 2 numero 3 wabo Jordi Alba Sergio Busquets Lionel Messi kuko ntibabarekuye byari byiza ko FC Barcelona ikiduza za mpano za Lamassia bajya bakaca babahukanyere kabo ngarutse rero kuri Hans Flick novuga ko niba muhe uwo mwidegenzo avuga ati we turakuzaye umumenyereza dusinyire jewe nza kuba ntanga ibi bivanye nanje no kwa mwamaye uwo mwidegenzo navuga ko FC Barcelona irashahari iracafise kakaranga mutima irasharyoshe kuko nikimenyi no musikinye classico FC Barcelona kubona itsindwa na Cadiz ngo kuri Real Madrid ngo nza kuba byoroha ngo bari kubakina classico ni Barcelona izana umuvuduko ikazana na gwarukino ukavuga tuko biri kose equipe iracahari kandi yifise byinshi zo kwerekana Aberare ati equipe Barcelona yacaryoshe cyafise kana mutima mwari mwize kuva kera niyo mpamvu tuvuga tuti ibiri mu makuru yo kuvugwa umuntu akacavuga ngo Fabrice n'umunsi equipe ya Barcelona tuko turavuga Xavi tuko turavuga Hans Flick tuko turavuga abakinyi ariko hejuru ya byose hari umurongozi wayo naravuze ko amajambo atari make ati ibigano ahabanitse n'abanyesha makuru nimwe amajambo agagaramwo irangamutima cyane baravuga bati ukwinginga Xavi yafashe inginga tekepe kene dynamisme nshasha agiye imisi 15 akwemereka agiye kubandanya aho hantu ukaca usubira ku iyo ngingo ukaca umwirukana ukanamwirukana mu itangazamakuru mu binyamakuru ntanavyumva ati ibi ntavyonze agosaba umwananuka w'umwima una umupereza we ubwo nta wogira amakenga ku byo ikarakora nari kare baka stade nawe nta kintu ashinzwe mu musaro mubi cyangwe mu bitoko byageneza muri equipe uko two turavuga nk'ubu nyamba umuyobozi wa Ndiho Gospel TV hari shataguha ukaza gukora kintu mu muri kitameze neza umusaro uzotanga mubi kandi nawe bizomugera ko acavuga ati ndamwirukane akwirukanye azanye uyundi agaca muri ya dynamisme cyangwa muri bya bintu ashika atanga imwe ariko atanga nawe ubwo kuri rapport we nawo harabira ko atakintu kigenda neza kuri rapport agende baza yuko nawe nyina ari mu makosa kubera yuko je nkamvuge ko ari mu makosa kubera yuko mwibuke ava yuko Xavi igeze kumusaba umujweri Zubimendi aramumwima kuko urabona ntiyaje sivyo ariko navyo muna yitwaza ngo nta butunzi buhari kandi byaragaragara ariko ugiye kuraba hari habaguze kandi atabutunzi buhari reka ndagwakarorera uno munsi harajo nawe nyene yamusavye Kimmich amubwiye ko atabajere bahari uno munsi ugiye kuraba nibikurikira byose uzosanga nawe nyene yagiye gutanga zitangazamakuru avuga ko Xavi amwirukanye bari bahanye rendez-vous na bari bahanye ariko amakosa ya mbere ashinzwa sokwirukana sokumwima baki ahubwo ngo ikoze ya mbere ashinzwa nuko ashaka kuvuga amajambo atari meza mu itangazamakuru akanashaka gufata nabi ushafuza izina rya equipe ariko nawe yaravuze aravuga ati mumenye kuba umurongozi wa equipe nk'iyi ntabwo ari akazi koroshe n'ikintu kidasanzwe aravuga ati basa ni equipe nziza ni equipe ikomeye icyo ubwa cyose kiragukorako niyo mpamvu uri umukinnyi mwiza ugaragaza ukagenda neza no musore umuntu avuga ngo Fabrice Afrika raje kubgawo ugiye kurangiza ku bintu bibiri Fike yo hita ko yokorerwa muri equipe ya Barcelona kugira ngo ibyo azotanga bikaba bibi
bize bimwagirizwe atagifashe avuga ngo arafise. Je ndibaza icambere ujya mu coach nako president Laporte namuhe ivyo akeneye kandi je cyo mbona coco Frank ujya mu coach noneho n'umugwa afise je no bwa afise umugwa mwiza kubera iki ashikana hari abana bariko barakura ariko barerekana impano zabo kandi nabarafinya bakirimwo batsinda batanga amasantra ameze neza bari Lewandowski bakimeze bien ba Victor Roque nabo barimwo ashikiye mu mugwi umeze neza nubwo atogura undi mukinyi ijya equipe yokora Amuhiki rero bibiri mu bimajambo make nibamuha ivyaki nimba ari abajwera akeneye babamuhe kandi shaka binacu ntibaje kumuronderera abajwera bamubwira ati we tubwira umujwera ukeneye buri post ukeneye hama umujwera tumukuzanira hama ibindi bacamubwira ati tora bamuha uburenganzira icitwa responsibility twebwe tukume ibindi byose acamubwira ati wewe jewe ndimenya ibindi mwe mu byo nkeneye jewe abajwere ndimenya umusaruro muzoro mukwiye kandi n'ibindi byose muzoro ibikwiye nico nobona yuko kuko bamaze gumuha ibikwiye Laporte amubwira ati je nkeneye ibikombe ni equipe ari nziza. Aberare Fabrice ati bamuhe ikintu cyiswe uburenganzira bwo gufata ingingo bwo kumenya ngo ni jewe wo guhita nk'umukinyaza muri equipe ya Barcelona kubera ko ni na jewe wo kumukinisha avuga ngo ndamuke kibuye cyangwa ibubafu ni jewe urumva ati kandi cyo kumuha ni ikintu kumuheza mu byo azokora hama bamubaze iki umusaruro kubwawe nawe Afrique ugira ngo turangize Afrique uko tumuzi n'ivyo yakoze Laporte amwiteye ko igidasanzwe n'abakunzi biwe na societe wa Barcelona koko iyi equipe ni equipe y'abafana abahaciye bose baraba membre tumwiteye ko ibihe twabonyemwo abasayagize iri kumwe na Luis Enrique, Ernesto Valverde ndetse na ba Pep Guardiola tumwiteye nk'umumenyereza aza kwiyunga muri babandi bagira amateka muri equipe ya Barcelona. Icambere cyo novuga kuri Dietas Freak kizona tumagira iyo 6 muri FC Barcelona kizona tumakundwa cyane abatsindire Real Madrid aze avuga ati muri bimwe ngiye kuba ntegura imbere yuko kuko FC Barcelona na equipe iza gutandika igikombe cyane wanakivuze uravuga ati kuba Xavi Hernandez yirukanwe harimo kuba yatsinzwe na Real Madrid match ari na rutubu rero novuga Dietas Freak ategure equipe yigiye kirekire ariko anabizi ko afite urukino rwa El Clasico hariya kuko ni za equipe zifite rivalry iza equipe zibiri uvuga ko niza bazigiye guhura imitima y'abantu iza kubiri kuri rwa rukino ubwo twaje kuba tunabona bavuga ati isi yose iramerereza cyangwa ikayeka no kuryama ku rukino rwa El Clasico rero Hasfike uwo ni umusaruro wa mbere umusaba nacyo gikorwa cya mbere uvuga ko abukwiye kubategura uno musi umukinyi umuguze muri FC Barcelona ashikiriza ati nje kugira ntsindigi izindi Real Madrid barafinya barabitangaje bano bari Lewandowski bitandukanye na bano bakinyi ba Real Madrid baza gushikiriza bavuga ati twege dushaka igikombe turi kumwe na Real Madrid akarero nka ryagire arashikiriza ati je shaka igikombe ndumunyatirikiya wa mbere twayefa Champions League kandi afite amahirwe yo gitwara rero no musi kuri FC Barcelona ndavuga ati Dietas Freak ikindi kintu bamuhe uwo mwidegevyo na Liberté bavuga ati niba tugusinyishije amasezerano tuzora baya amasezerano ko yarenze canke watanze umusaruro twagusabye ico kintu kiratuma FC Barcelona kuko ubundi bwo abakinyi poste zose ni nziza FC Barcelona cyakwiye kandi cyafise kakanuvira nizera yuko ahubwo tugiye kwa tubona Clasico nziza cyane tugiye ko turabona kuba FC Barcelona yagarutse igwanira ico gikombe igwanira UEFA Champions League ikindi kintu mbona kwa Afrique cyo tuma kimu umusaruro nuko bofata FC Barcelona bakayikura hehe kwibyo bintu byo gutanga ide buri wese kuko ni mbuno akajagari kumva ko naravuga iki wenda akavuga iki naguciriyemo nk'ubu dressing ya FC Barcelona cyangwa staff muri rusangi ntiyahurije ko nitajya Afrique kuko nimba ari Deco yavuga ati twe ni mutuzaniye Marquez na fa Marquez asanzwe amenyeza FC Barcelona ya kabiri Duane Laporte nawe akavuga ati je kugande ndabona Dietas Freak ameze neza ashobora kuza kugira icyafasha muri FC Barcelona ariko nabwo Aberane umuntu ariyumvira avuga ngo no munsi usanzwe yashinze Ndiho Gospel TV n'usanzwe yiyobora umukozi wiwe n'usanzwe ari service chef de service ngo umuntu afata iya mbere ni jambo rya mbere nuwayishinze nyirwa ngo nyimba rero niko bino ko turavuga no ngo nyimba Rafa Yusta cegira cha Laporte nyimba Deco umuyobozi muhinga
avuga umwe de ku yundi rapport uyundi ukumviriza ninde ni president niho kuvuga ngo mwebwe nyamba de kutari kwa ndenge ndavuga hanze aho utekere cyo kibuze rero mwese ngo ngo rero ikiyani twango kino gihe nta utazi uruhara rwa president Florentino Perez collaboration kuvugana guhari na Carlo Ancelotti cyane n'umunsi ubaje umuntu ati tubwire umuyobozi muhinga wa Madrid naho bazi uriya mu preparateur physique niyo bazi kuko Jude agishika yavuze ati jewe no kwicara byarangoye Quintus ukuntu yankoresheje ati Quintus yari umuntu dukoresha cyane rero mvanga igihari abantu bamenye iki Barcelona ni equipe nko wayivuze igifise abakinyi beza ize ntirononekara abakinyi baca yihurumbira ifise umuyobozi ayizi yayibayemo kera arayigana igarukamwo Fabrice aravuga ngo kino gihe equipe irakeneye ko bamuha uburenganzira amarashinge byose nibyo twaganiriye ko kino kiganiro cuno munsi inyungu ya mbere yari yo kuvuga ngo abamenyereza abakinyi bariko barava mu migwi yabo kandi bari bakibakeneye indi ngira kabiri yavuga ngo iza Jans Flick yoba rije nk'inyisho ku mugwi FC Barcelona mu bihe barimwo by'ubukene no kwitwara nabi genda muri commentaire mwandikemwo namo ko mubibona bivaye no ko twabiganiriye ko ikindi gihe twemereye ko tuzobazanira hano kwino meza ya Ndiho Gospel TV magano cy'inkino Ndiho Sport tubashyiraho umugambi wa Real Madrid projet ya Florentino Perez na projet ya Laporta tuzigereranya umwe muri yo success nuko kubitomboramwe bigenda neza cyane nundi biko bigenda nabi ngo muke abakoravye cyane agutera kwambara tubashimire cyane rero mwebwe mwabanye natwe tunabatumiriye kugenda mukore subscribe ngo twebabwiye ariko giheza uco yibukajya kwa kingira ukoreko kugira ngo uze wa mbere mu kubona ama notification nzoza turakora ndetse ugeza kwa kino kiganiro cyakuryoheye guys ugende ugisangize abagenzawe twifuriza ko ibizoza turabaha tubizeza ko nizo bitoroshe namba zo biryoshe cyane namwe zo bahimbara cyane cyane bagira ama commentaire hariya reka n'undi commentaire niyo yerekana yuko natwe dushigikiye buriya biraryoshe ko musangira yuko turi kumwe nawe musangira ibirire na mugenzi wawe twaje kwa twumva bavuga ati twasangira ibintu bitaborera ariko ni byiza kuba mwasangira ibirire na mugenzi akakubwira ati uko biri kose ikiganiro mwakoze nakibona uko nanje kubwanje ndabona umugambi wa Barcelona wo ibintu bigenda neza canke banatubwire yuko bavuge yuko ati natwe mwakemo tubwiriye inkuru ya nawe tuyitohoze tuze tuyibabwire nuko rero nezera ko tugiye kuba tubaha amakuru aryoshye cyane wowe utarakora subscribe nkubwire ko hari ibintu uri guhomba cyane ariko bavuye kubashimira rimwe mwabanye natwe reka nshimire abagenzi banje nongere mpere aho natanguriye Fabrice ndagushimiye uruhare wagize na rero dasanzwe natwe turagushimiye cyane nshimire n'abari ko baradukurikirana ubwo nabo bakwiye gushimirwa Imana iraheza Aberari iburyo bwanje nawe wagize neza mwifurije umuhingamo mwiza cyane ndetse n'ibihe byiza cyane bikomeza kugenda neza cyane n'ikindi gihe urahawe ikaze muri Ndiho Sport neza muri Ndiho Gospel TV ngo irembo ryiza n'irembo rigendeko murakoze cyane Lionel Pablo novuga ko yarishimo ntangere nagushimira ngashimira na mugenzi wanjye Fabrice shimira na muntu wese yagishije umwana aranumviriza aravuga ati kandi cyari kwingiga ndatumvirize shimira umuntu aza kugica kwa muri commentaire shimira umuntu aza kubarikira amaso yiwe ko ni ikintu gisanzwe cyane novuga ko twageye ibintu byiza yari abera cyane abiko ndabashimira bagira gukunda cyane inyuma ya kamera hari Patient abamatene nawe turamushimiye cyane ariko je nari nemeje ikiganiro ngo Imana Lionel Pablo nandi ndabashimiye cyane ikindi gihe nifuza kuzobana namwe ndetse bigende neza cyane eka rero ndabifurize ko mukomeze guheriza cyane kumwe na Ndiho Gospel TV biganiro byayo birabandanya mukomeze gumana nayo ndetse turanabakunda cyane bye bye ciao ciao